agakori guteka we uritanga tagato. Abakozi b'ikigo OBR barifadikanije n'abarundi bose mu guhimbaza isabukuru igira 59 yo kwikukira ku Burundi. Ibirori bikaba byatangujwe n'idefile yitabwe n'amashirahamwe hamwe n'ubushikiranganje n'ibindi bisata by'akazi bitandukanye mu gihugu. Mwijambo komiseri mukuru w'ikigo OBR yashikirije abakozi arongoye yasiguye ko ukwikukira nyakuri ari ukwigaba ukigaburira. Banyakubahwa abakozi mwese ati ukwikukira ku Burundi kubandanya gutsimbatara bivuye mu bikorwa by'umwumwe mu Barundi na cane abakozi ba OBR ko begeranya amakori n'amatagisi atuma ikigega ca leta kibomboka, gutyo leta nayo igakora imigambi itari mike itarinze kuzerinze. Umunsi mukuru duteranije uyu munsi nta Murundi w'umutima atawuzi. Umunsi wo kwikukira, umunsi w'intahe yo kwikukira. Aha rero umukozi umwe wese ahamagariwe kuzirikana nk'uko nyaricubahiro umukuru w'igihugu cacu yamarika arabivuga, intahe yo kwikukira utegerezwa kuyishigikiza ibikorwa. Iminsi rero maze ngaha ndamaze kubona ibitari bike. Ndamaze kubona ko murangwa n'ubwitonzi, ishaka, ubukerebutsi n'ubushobozi ukwiye mu gushira mu ngiro imigambi y'ikigo OBR. Komiseri mukuru w'ikigo OBR akaba yarashimiye abakozi amenyesha ko uyu mwaka umwimbo wabaye mwiza cyane. Nkuko mwese mwari mubizi cyane abayobozi banyu, igihugu cyari cyaduhaye ihangiro ryo gushikana imiliyaridi zirenga gatoyi 1,054, ariko tugeze ejo itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu twari tumaze gushikana imiliyaridi 1,133. Bisigura ko ikigo OBR zarengeje ko imiliyaridi 78.5, ni kuvuga hafi ibice 107.4%. Mwese umwe wese ku giti ciwe antiza amashi dukengurukira abakozi bose b'ikigo OBR bashoboye gushika ku ihangiro. Yaboneyeho gusaba abakozi bose kubandanya bakora neza kugira uyu mwaka utanguye umwimbu uzorushirizeho kuba mwinshi, gutyo intahe yo kwikukira ibandanye itsimbatara. Hano kuri byaranejeje cyane, nkabashimiye abakozi bose muri rusangi, cyane ababatwara, kuko bundi iyo tutariko turashikana igahangiro abambere ntangura kuraba n'aba babatwara abayobozi. Aha rero nkaba ndabashimiye cyane ku kugene mwitanze kugira dushobore gushika kuri rino hangiro. Uyu mwaka rero ugiye gutangura, mbere watanguye utangurana izindi ngufu. Aha niho najewe nzokwipima koko ko ryashaka navuze naribwiye abumva ko narizanye mu murima umera. Kugira ngo iryo hangiro rishikwe ko yabahaye impanuro yo kubahiriza amategeko, bagwanye ubunebwe no kubaka kaboko, kubesheranira no gucererwa ku kazi. Muri OBR leta ivuga rimwe tukumva kabiri, ari naco gituma tuvuga tuti ugutanga neza amakori n'amatagisi niyo nzira irashe ishikana igihugu ku kwigaba no kwigaburira. Nca mwumva ko ubu murimo tujejwe ari umwe mu nkingi nyamukuru z'intahe yo kwikukira nyakuri. Bisigura kandi ko iki kigo OBR gishika congera kikarenza kwihangiro cahawe, niko n'intahe yo kwikukira irushiriza gutsimbatara mu gihugu cacu. Dukomerere kwibanga rero twahawe, tubandanye dukora imirimo igihugu catujejwe twisunga amategeko, twirinde basesa nkuyeuzi, twirinde cyane ingeso mbi z'ibiturire. Aha ndasubiramo ingeso mbi
z'ibiturire. Ejo minisitiri aciye ngaha message yadusigaraye yaratubwiye ibintu bitatu binaniza umuyobozi. Hano nabonye ko harimo igiturire, yaravuze kandi n'ikintu cyiswe ubunebwe no kutudoberezanya akarimi. Nanagiye nsubire kubahamagarira gukurikiza amategeko. Ubu mwaka tugiye kwinjiramwo n'ukuri uzoba umwaka wo gukurikiza amategeko, umwaka wo gukora, umwaka wo kurwanya bakaboko no kuvuga make tugakora byinshi. Icyifuzo canje akaba ari uko mu kiringo nzoba ndongoye iki kigo OBR corangwa nyine no kubahiriza amategeko. Habona imanza nkabona abirukanwa bake, kuko burya iyo dutaye umukozi twari twarangajije twaforumye n'agahombo ku kigo. Nda rero za murahanurana mubonye ugiye kugiyibagiza mu muhanure atararenga inkombe. Ariko turahamagariwe kandi nkuko umushikiranganje yaraye abitubwiye, yaduhaye ukwezi kumwe ko ahantu hose hari zijya ngeso zo kurya ibiturire, kuba bakaboko, kunebwa, gucererwa ku kazi, ko vyohagarara mu kiringo c'ukwezi. N'ayahandi ngira nije nzoca ntangura kugenda. Aha rero nguye kuriye ntikurya, aho bari izo ngeso ndabasavye mugende muhagarike. Nayo kubijanye n'ibisabwa n'abakozi b'ikigo OBR bijanye n'imibereho ya misi yose mu kazi, komiseri mukuru yemereye abakozi gukora ibishoboka byose kugira ngo batore inyishu zitomoye kandi zirama biciye mu rwego nshingwantwaro. Umukozi aberwa n'impembo kandi murumva kubitwerekeye yuko mwimbo tuwushikana. Twebwe rero turizeye yuko aho bishoboka hose tuzokwama twitwaza uyu mwimbo twashitseko n'urufatiro rudasanzwe kugira dushobore gusaba ko abadukurira hari ico boshikako. Reka tugiye gutanga urundi mwaka udasanzwe. Ibirori byo guhimbaza isabukuru igira 59 yo kwikukira ku Burundi bikaba vyarangiye basangira urukanywa. Teguteka we mutanga kori, teguteka we uritanga tagato. Mu mugambi wacu wo kurandurana n'imizi igiturire, urudandazwa rwa magendu n'uruca mu kinywabi, ikigo OBR kiributsa abantu bose kukijya kara biciye ku nimero za telefone zikurikira: 5 ubusa ihamagarwa ko ku buntu ku kibazo cyose kijanye n'amakori n'amatagisi n'ikigo OBR. 71 450 450 ikoreshwa mu kudomu rutoke ku bakora urudandazwa rwa magendu n'uruca mu kinywabi. Hari na 77 510 975 ikoreshwa mu gihe mubonye umukozi w'ikigo OBR gigiturire cyangwa n'akora ibindi bitekubiri n'ibyo ari kuriwe mu kazi. Mushobora no kubarega muciye ku rubuga ngurukana bumenyi bw'ikigo OBR www.obr.bi. Hakaba hatekanijwe gashiruka bute gahabwa abarengera ikigo OBR abakora ibitekubiri n'amategeko. Tange tunonokewe, tutangikori kubushake bwacu, utangikori n'amatagisi n'umuco mwiza.